kandi Imana idufashe kubyemere Imana ntibishobora byose ize kuzokabana tubuka mugware mukiri ngo mu bavyeyi bacu Kiri nyuma. Hapo. Wewe. Ntabi ni muronde abindi byose byahiye. Wariye babahaye ibirato muzahaka. Kiri nyuma wewe. Wewe kiri nyuma. Sema sana. Naboje kwa pale pateri koda. Sapo. Foko bizumvikana. Wewe takata. Leta mikrofoni. Wewe chukua bana usinura mwezi yake liku. Usona yo phone record ya double J record. Fume nyuma mwezi. Mucha hehe. Aba bana Roza. Ngo kumanga. Ngo sisubira hali. Amaze amezi atandatu urwaye kumva yari yifuje ubugere bumeze biragoye cyane aramugarukanye kandi urabona ahantu hari isanga ameze neza cyane rero
ngombwa musubira yindi waje gufasha abandi babifuje umutima wawe sinzi ijambo mubwira kandi Imana ibashe kubyemera Imana mugware mufite mbaya ibona ni yabyeyi wage n'abantu uwo mutekesema wote ni bane bo bashobora kugira ihangana bwabo kandi n'izo zabo zaraguye urabona ko twafashe aha iyo hagize ikiboneka turatora abatara kugira ngo bose baronke bashikire Imana ibahumugisha kabisa sawa mukomeze mwihangana ni ku isi imeze ariko birahita birarengana semana n'ibikore bamwita kiriko bamwita kiriko oya dutegeza kuma twaje ngo tubarabe hanyuma tuzobananya tuza ubwo muri abavyeyi bacu ari kumwe n'undi muririmbyi bita Double J muramuzi Double J uyu bita Double J Imana ibahetsagire papa Imana bongere umugisha n'undi muririmbyi yita Wiz Design mama twabona arahetse ngenga bamushinga mbasi awayo ukatira Seleri Palo kuko nawe bamaze iminsi Imana yamugira ikigongo yaciye mu kiringo kimeze nk'ikijya tuhaye muri iyi minsi iheze Imana yamufashije gukora neza twebwe turi abayisilamu twari twagendeye abayisilamu bagenzi bacu dusangira nabo akalayidi mugabo ndibaza ko bikuru si kuvuga ko ari abayisilamu
tugendera bose bafite ingorane kubera ko ingorane ntizishikira abayisilamu bose tukaba twiyumvire rero tubazaniye n'akantu gatoya mu gashima uko tukabahaye kavuye ku mutima. Mane baheza murakoze. Amen amen. Juma. Amagaro wa muvyeyi aheruka umwegere ufise ubwoba uyaheruka niwe aheruka kubura umugabo hano umuntu yaragoye cyane imyaka isawa mama twebwe turi abayisilamu tuba twaje kwifatikanya kuri duka imana twoherezaga n'abayisilamu bagenzi bacu nabo kubera ko ingorane zibashyira zitashyira abayisilamu umutima wo gukemura n'abantu b'abayisilamu dusangikanye kuri duka imana Murakoze. wewe panga ugomba gucare reka bavugishe Yabatamakaza abandi bari nyo bimukiye bari hari abari kwa mwapiteni kwanza wasemesha watu bwana mwapiteni kwanza wasemeshe mazo mbonje wako bagize ingorane z'izi nyene nabo bariko barimura ibintu bashobora guterwa n'amazi bakaba n'abantu batakibasha kuva aho bari kiretse ari nk'umuntu abagarukiyeko niko babayeho. Hape mwabana mwe abatamakazi tuko jamani turaheje bye bye Ziraheze Bad boy. None yodusi mukonyere tugawa abafani Simutukika ni mwari imice. We ni sama tunanga. Abaisilamu ni beza kweli, abapolisi batakuturaba. Kimumwega nawe ni kujikosa. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Tugiye gushima umutekano duteye cyane kugarukira ko abana bacu basingwa nzigana mu n'abagore n'abatamakazi garukiye ko imana amen cyane cyane bugururire inzira zose ziri ziki yongera ibahinguvu kandi z'umutima twita nuru ku mutima imaze kuhaba shetani nica pembeni nibasabira bahe nuru ku mutima no mu maso yanyu aho muzoja hose namwe muronka ibaraka twagobasabe some dua tumalize inshallah na mpache namna kwenda kuangalia benye mliacha huko. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم كن وليك لحجة بن حسان صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صدق الله العظيم. صدق الله ورسوله. شكرا.